rero minyoni yarafise ide ingene ari ngo ndakubwira intandaro ihiganwa rya modoka rya modoka ya Kiriko ngene yavutse minyoni yarambwiye ikiyumvira ati hariho projet ngomba nkore ya Superbat nkore competition ibere kuri Shineway TV hama uwa mbere Shineway TV ya minyoni mugabo bakora ibintu indirimbo baririmbe indirimbo ya Superbat mugabo agira ama challenge ace kuri Shineway TV hama uzoba uwa mbere ahabwa miliyoni 3 wa kabiri miliyoni 2 wa gatatu miliyoni 1 wa ni minyoni azanye ikiyumviro niho twabonye akamodoka kitwa Move gaparitse hajya hanze urumva bwa mbere twagomba dukorere kuri ico cyuko za competition zimwe za 3 millions 1 million 2 millions bibera kuri Superbat mungaje turiyumvira nabo mwari kumwe nabo twari tuma Arsene Bucuti mvantu yari yicaye yarabonye ako kamodoka agezana ikiyumvira ati none nk'ubu ati je n'ikiyumviro gusa ati mu masosiyete yose ari mu Burundi ntiyarige habaho competition batanga imodoka y'umurava urabyumva ntimubona gute nka Superbat ati kaya kamodoka kagugwa ico gihe kagwa autour de 25 millions niko yababwiye mugabo imodoka yararengejaye ati kagugwa autour de 25 millions ni nta kuntu Superbat yogura kajya kamodoka hama karugo gatangwa nk'agashimwe sinzi ko urabona yuko amahiganwa yose y'umuziki abantu bose bidoga yes mbwira umuntu wigeze wumva yidogera higanwa rya Superbat saka ya Superbat muhe mikro avuge muhe mikro nangorane turabana uvuze gute Alvera ubwiwe yarabishimye uwo ni Kagaga Oji umukameramani wacu ayandi mahiganwa yose ahora aba mu Burundi atarimwe uwitwa Simbizi wa Semavumba arangira habaye imyidogo partout ku ma réseaux sociaux banyivye irya jiri ntiyaribyo jiri yahengamye vyagenze uku bisubira uku mugabo ndakubwiye yuko iri higanwa nariteguriye ikintu bita amategeko niyo mpamvu rero imodoka agashimwe k'imodoka kari sawa uramwitambika imbere ni yakugo n'agongo gafata zafa ngo Mr Vibe yishwe n'imodoka ya Kiriko umve ko batazobivuga kindi naco twari tuyumviriye na ma context yacu y'ibitoro bujya buduga bunwa neza bwati umusanira nk'imodoka tazitwaza ikintu na kimwe ngo bamutume muri Yagateke yabuze ngene ide plus kati nawe ufise ka Kiriko igabujya buduga babwita bwikiriko hari abantu bavuze kubera iki Satbi atagiyemo Satbi yaratinye toke pale ariho gopa Satbi twara mwaprocheje aratinya. Hello n'abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Bakunzi ba Gatech. Uyu munsi namubazaniye umusaza Mr Vibe. Amakuru y'Miss bro. Gende fresh. Kamanze meze kumuduta. Ash. Wewe manzu yanwe kuko ibibazo giye kwakira. Nash. Utuduta ni mendi Burundi no yambwira atugire publicity. Kandi ni twiza vrem. Kandi mubanyi wawe sinatogoriye nga. Girinka. Nikivuga utoke gyoshe vrem. Wow. Yes, bakunzi ba Gatech TV, ni nyuma y'amajambo menshi agiye avugwa kuri Simbizi wasema vumba umunyoni. Simbizi ngusigawe igibiturire. Apo vya byumva nyene. Iryo ni jambo rya mbere. Aya. Yes, ndumurundi ndumuntu ikintu cya mbere ngendera n'ubuntu. Ubuntu nibwo ugendera. Ubuntu. Ariko muri Superbat naho amajambo Superbit Award sakara na Superbat. Tutaraja muri byinshi igayide biriko bivugwa yuko ari wowe yiyumviriye. Tugomba muduha umuco vyagenze gute kugira hashobore gutegurwa ikintu nka kijya cyane uravugwa nk'umuntu ashimirwa kwiyumvira kubasani b'u Burundi. Bo murakoze kwica kibazo. Jewe imyaka yanje yose ndayimaze nkorera nakandi kazi nkora atara ku muziki. Novuga yuko ni kuva kera namye mfise indoto mvuga ati umunsi biraryoshe yuko no munsi ibiriko biraba ndiko ndabigiramwe uruhara kandi runini yuko zari indoto kubona yuko aya makampuni
amakampuni yoza arizera biraryoshe rero ubu ora nka Superbat nishiramwe rishasha ni rishasha niho rikivuka ndimaze umwaka rikora urumva rero yushiramwe riza ari rishasha kandi urabona yuko unishiramwe ryamaze kumenyekana mu gihugu cyose iyo porte abaririmbyi bafise namye ndayisigura kenshi kuva kera cyane ndibuka emission nigeze gukora emission ya mbere natangiye gukora ama emission menshi y'umuziki kuva 2010 kuduga ndafise na emission nakoze muri RTNB muri 2011 artiste sonnev ravunzo isaba Paul Mirayime yashire kuri YouTube ko ndibuka ico gihe je nakoze emission nkuno munsi ino dimanche yikurikira Karabasase nawe ne baciye bamutumira niho yarakiza yarafise video abasutwa Bujumbura so ikosa no Bujumbura so ntihari bwasohoke Bujumbura so yasohotse ku muzo wa Liza habwo yarafise abasutwa afise ikosa afise inkuru y'ukuri afise clip zitarenga zine ico ndavyibuka ko ico gihe kugira ukore video kuri RTN emission kuri RTN byasaba n'imiburu ufise nka clip zine zo guteramisha abantu urumva kuri muri artiste sonnev ico gihe batanga trophée y'imbaho urubaho urumva urubaho kandi abarimvye barakompeta ndibuka Satubi yarabaye meilleur mengo révélation aba producer Geraman ico gihe n'umu director ico gihe nashigikiye Geraman c'était en 2011 mugabo naho ibintu byari bimeze uko ntibyari bikwiye kuko abarundi narabona arize yuko abaririmbyi bacu barakene ikintu ubushimye buzima kenshi batanga ibirahuri ugasanga batanze ibyuma il y a 2 ans harigeze kuba competition nambari ya BMA barashwana mani bapfa ibyuma babahaye mani one way baramwivye ivyicuma ciwe icuma gitera za bafashe icuma bagiha Joel mugabe amafere y'ivyuma amafere yo exploiter abantu hari izindi bahora bakabahereza ibibaho bakavyandika ko ngo raturosha gashimye hari ayandi ma competition babahereza ntuze baramuhaye television 14 pouces yaratambye araho Fernando DJ Fernando baramuhaye television 14 pouces aravyina aratamba araryoherwa bamuhaye iki television urumvaga braz yes ivyo byose wakumuvyanariza ubirabitora nshira pembeni mvuga ati mais c'est quelque chose umize ubusa n'umize isazi ni waramba iyo chambere akomeye bro hajye umuntu amize ubusa abize umuyaga amize ubusa nyene n'umize isazi akaba yayimize ntaco ujya napfa ujya wamize umuyaga arapfa imbere y'uryamize isazi urabivaga bras bese avuga ati none ivyo byo kumiragura amasazi kugira tubivemwo basuva umuvuga uti nari akarete mugabo kari gato tubigenze gute niho rero icyumvino bwaye ko caje byatanguye minyone tuko turayaga urazi ko minyone tuyaga cyane n'abazavuga amajambo menshi ntazi yo yabikura barawa ivyo reka tubyihoze tuzabigaruka dufise ivyemezo nawe uvyumva dufise ivyemezo jewe umugore yamambwiye ati none ngo minyone je sinzi niwe kandi rero ngo ntibacana uwaka n'umugore wawe sinzi niwe yajava muko menye ko minyone rero yanzanye muri Yagateke mu nyuma rero minyone acantwarayo dukorana content bukeye yatangura gukorana ngo gukwegana niho byatanguriye uravyumva ne yaguhaye iki ko bavuga kigegiye ko ari ugo urumva minyone mviriza minyone rizina rirakomeye gose yamukobwa riragarutse no muri Superbat haraza avuga ati ngo umukobwa yavuye mwene yo kuba buri muntu wese ngahandaze yo yacavuba kandi nk'umukobwa aguciye imbere none ikibazo mfise ni kimwe umuntu yo kuba ati minyone yajavaye namba ari kiveju minyone rero niwe bavuga yuko amashugwe kujya baza bavuga ngo telefone ngo umuntu wa mbere ngo yayikreye ngo byahereye ngo namba ari Blaise Pascal ngo calculatrice ngo waza kurabye ariko ntaba ari we yayibanda cyari ikintu kitari bien perfectionné niko bavuga kitameze umva ni cyumviro mugabo kitararemeka neza voilà rero navuga rero minyone yari afite icyumviro cya mbere
umva minyoni asanzwe akorana na Superbat mu kuyamamaza ndabibona mu bicapo ariko yego urazi ko no kuri aeroport ariko uzogenda na pancarte ariko rero minyoni yarafise ide ingene ari ngo ndakubwira intandaro ihiganwa rya modoka rya modoka ya kiriko ingene yavutse minyoni yarambwiye iciyumvira ati hariho projet ngomba nkore ya Superbat nkore competition ibere kuri Shineway TV hama uwa mbere Shineway TV ya minyoni mugabo bakora ibintu indirimbo baririmbe indirimbo ya Superbat mugabo agira ama challenge ace kuri Shineway TV hama uzoba uwa mbere ahabwa miliyoni 3 wa kabiri miliyoni 2 wa gatatu miliyoni 1 wa ni minyoni azanye iciyumviro rero uwundi muji ajejwe kujera communication numérique muri Superbat umugenzi wanje yitwa Marcelo niwe turayaga cyane nawe niwe yaciye ampamagara arambwiye ati hari icyumviro minyone yazanye ucumva gute nacyumvirije ndavuga ati kibera kuri platform za minyone ego vyoba mugabo sindabibonamo cyane inyungu za Superbat ndamubwira minyone ni minyo twajanye umunsi twari kumwe na minyone wanashaka twari kumwe na minyone je musovye ndamubwira ati minyone ubona ushaka ko tubaho kivyo reka kino kintu kibere kuri Superbat ariko twebwe tube nka tugitegure hama Superbat iduhembe apart ibindi vya branding izo tuyikorera muri ico gihe minyone yavyakiye gute neza cyane no sivyunguka egachaza undi ayandi mahera y'ikindi gikogwa mugaba pana mahera yarasanzwe ahabwa na Superbat ariko nawe iyo ide kuza urafite chaîne ya YouTube ubwo nawe ntiharimwe agashavuga oya apana icyumviro cyari cya minyone uwo muntu ajejwe kujera ama communication numérique ya Superbat niwe twaciganiye turi kumwe na minyone tuvuga bati kugira ati turondera inyungu za Superbat d'abord tuduze visibilité ya Superbat reka rero twige ingene iki kintu icyumviro cya competition yabaye hama iyi competition ibere ku mbuga za Superbat kugira Superbat nayo nigira iki ironke visibilité kuko natwe mu bidubesheje hirimwo voilà ndapanga rero list ndavuga ati muri kino gikorwa reka nshiremo umukobwa umwe na Bucuti na Segihembe na Savye hama na jewe nyene the headmaster turi mu nama kuri Zanzi nama ya mbere hari mu kwicumi mu ntango zo kwicumi niho twabonye akamodoka kitwa Move gaparisi hajya hanze uruvuga mbe tugomba dukorere kuri ico cyuko za competition zimwe za 3 millions 1 million 2 millions bibera kuri Superbat mugaje turiyumvira nabo mwari kumwe nabo twari tuma Arsene Bucuti mvano yari yice yarabonye ako kamodoka agezana ikiyumvira ati none nk'ubu ati je n'ikiyumviro gusa ati mu masosiyete yose ari mu Burundi ntihari habaho competition batanga imodoka y'umurava urabyumva ntimubona gute nka Superbat ati kaya kamodoka kagugwa ico gihe kagwa autour de 25 millions niko yababwiye mugabo imodoka yararengejaye ati kagugwa autour de 25 millions ni nta kuntu Superbat yogura kajya kamodoka hama karuga gatangwa nk'agashimwe Marcelo aba yacumvise tari kumwe n'abandi bayobozi Marcelo aratwara ico cyumviro no kwa boss PDG wa company PDG ati kwa ico gihe twagomba tube competition ibe le 6 décembre le PDG achavuga ati oya yachavuga ati oya uko nyene imodoka ndayigura ati kwanza irihe harabantu bafite amafaranga bisigura nk'ubu urumva iyo tubona urumva nk'ubu iyo iza tubonye dufate nk'indi modoka bafate nka Vigo cyangwa nka yacavuga ati irihe ko mwabivuze irihe urumva twebwe urabona basi bya bindi bimwe byo kwibanira none umuntu wese yaje ntiyafunguye kuri ntuzenya kuri muri yazo edogara egabiga byose twaratinya kubera bafite ari ukuntu no entertainment tubamwo turafise ukuntu twenyene kubera atabantu turaronka icizere gikwiye turafise n'ukuntu
n'ibintu by'ibiciro birenze dutinya kubishiramwo kwavuga ati eske none kweri uru rugero twaramaze kurugeramwo urabivaga bras so boss yaciye avuga ati iyo modoka umva inama ya mbere twayigize na directeur general iyo yivyo 3 millions 2 millions 1 million mugabo uwo Marcelo acha kugenda avugana na PDG amubwe arabaza ati none iyo modoka iri nico nkeneye tijewe nta bintu ngo byo kuyikomanda bazi none nibazi nta muntu azizana ati yego zirahari barazigura ziriyo igugwa ngahe yizane shira ngaho ashatanga itegeko yatanze iki itegeko ihiganwa sinkeneye ko riba muri December ni muri shire itariki 15 z'ukwezi kwa 11 kandi ababosi bavuga amajambo menshi kandi cyo si gisabo ryari itegeko utuntu twacu duto twako turadupanga mu kwa kangahe mu 12 hacaza itegeko atari igisabo ni imodoka ngiyo itariki 15 z'ukwezi kwa 11 no bosi carigira tukira avyumvaga bras ndiko ndaziko ingene histoire ya super beat agashimwe rero kamaze gukura urumva yuko bwa mbere twiyumvira yuko twekora competition izana du n'importe quoi abaririmbyi bose baze bagire niho nashe mvuga ati nashe niyumvira izo ningingo je nagenda fata ndibuka nicaye kwa ntozenya na kwa FIG ari un petit kwa FIG uramuzi mu producer akora kwa kuri Master Music naragiyeyo FIG turiko turayaga acaranterera ikiyumviro ko jewe undi umuntu mpanuza cyane jewe sinigira nifatana ibintu sinmubuka arambwiye ati none iri competition ati bro ati imodoka si ikintu gisanzwe kubera avant kwari yuko umuntu akora indirimbo ya Superbat urabyumva hamwe iyo ndirimbo izobe ya mbere aba ariyo ihabwa iki imodoka uko niko cyumviro cya mbere cyagize iki cyaje Andiko ndakubwira rero ingene icyumviro caje kugira imodoka tuyihereze umuririmbyi. Imbere yuko twinjira mu bindi. FIG arambwira ati ofete ko ndamubwira kugira ndamubwira ati bana ukora indirimbo ya Superbat. Hama ukaza kwipambanira ati imodoka irahari tuzohereza uzobo wa mbere. FIG tuko turayaga arambwira ati imodoka si sagashimwe gato. Nagashimwe kanini ya cyane. Ati ndagusavye bro. Ntaba kajagari. Iri higanwa ritegure ku buryo abantu baza par invitation. Kujya baza bagira abandi bategura amantu bagire par invitation hamwe umuririmbyi ari we nyene aguhereza umwemvita kugira aze muri iryo higanwa. Yeah. Ariko tukiraho FIG avuze ati iki kintu ntigisanzwe. Ariko twarabonye commentaire y'abantu bavuga ati Superbat gutanga kano kaduga. Oya nakubwiye ibi by'akaduga ingene byagenze nakaduga twabonye. Kuvuga ngo numva nakaduga twabonye hama turagapropose ko tukabonye. Bisugaye ko niyo tubona indi modoka muri uwo mwanya no kuvuga nimwe mwatinye si Superbat yati. Nta gutinya kwarimwo. Oya nta gutinya kwarimwo. Abantu bashaka kuvuga ati amafaranga y'abandi. Kuko nubundi ihiganwa nakubwiye ko bwa mbere kwari gutanga 2 millions 3 millions 2 millions 1 million. Rero uvuye kuri 3 millions 2 millions 1 million ukaja ku modoka iri hafi ku 30. Urumva yuko nagashimwe kaba kakuze. Urabyo? None abavuga yuko ijya modoka ire. Nivyo ndiko ndaguha. Nta muntu arengeye imodoka man. Imodoka ni imodoka. Imodoka ni imodoka agashimwe n'agashimwe kandi agashimwe burya ni ikintu gikomeye cyane. Je nkunda kugereranya ubushimwe n'urupapuro rw'umutsindo. None diplome ushaka niwe yandikira ngaho kwana muri Yagateki mukazokora fraude y'ama diplome azobanyara. Muri Yagateki bare imprima Vyose. Surupapuro n'usanzwe. Ego. Umuntu akuzanira diri yo ko imprima ma diplome apana ya fake ari. Papier en carton. Mugabo uworonka marché yo kuzimprima wo zimprima. Oya. Marché zo impression yazo. Uyene université nyere. Ngo vya fraude. Sagesse yange ndeyo kurondera ngo uyimprime ma diplome yo diri ntajyo otora. Twamatura bikora. Mwama ubikora? Okay, diplome mwe muyimprimira ngahe?
inoti ya 10 10,000 none eske 10,000 niyo ukorera kugira wige imyaka umva wige mu wa mbere mu wa kabiri uduge uheze wige secondaire na master bagoye urupapuro rwa 10,000 wapi urwo rupapuro ni rutoyi cyane kuri ivyo myaka none ko rufise agaciro kaya agaciro uzikava koki kuri iyo myaka wize ngene warukoreye parcours bisigaye ko kaya agashimwe rya trophée nturaba agaciro kayo ahubwo nurabe agashimwe na karonse gute eske nakona gabiwe niyo mpamvu rero imodoka agashimwe k'imodoka kari sawa uramwitambika imbere ni yakugo n'agongo gafata zafa ngo Mr Vibe yishwe n'imodoka ya Kiriko umve ko batazobivuga kandi kugonge bavuga ngo ni ntoyi kugonge bavuga ngo ni ntoyi yego urumva rero so kandi urumva ikindi naco twari tuyumviriye na no context yacu y'ibitoro burya buduga bunywa neza bwati umusanira imodoka atazitwaza ikintu na kimwe ngo bamutume muri yagateke yabuze ingene ide plus kati nawe ufise ka Kiriko burya buduga babwita bwikiriko ufise ka Kiriko kwene ka Kiriko kanywa nabi umva roga bro rero tugaruke rero muri mada yacu tukaye nivyo by'abantu uziye FIG ati murabe ingene iyi competition yo jamwa aba star twarabarungiye ama message turabahereza na Google Form ba completa abaririmbyi yandikishije abaririmbyi nonanteye hari abaririmbyi batahuye umugambi turabwira ati nukuri iri kintu tugomba dukore ni kintu kizofasha mu guhuza ama company na entertainment gushikino saha nta kintu cyari bwahuze ama entreprise hamwe no muziki bwa mbere bibaye sinzi ko urabona yuko amahiganwa yose y'umuziki abantu bose bidoga mbwira umuntu umwe wigeze wumva yidogera higanwa rya Super Beat saka ya Super Bass muhe micro avuge muhe micro nangorane turabana uvuze gute Alvera ubwiwe yarabishimye uwo ni Kagaga Oji umukameramani wacu ayandi mahiganwa yose ahora aba mu Burundi atarimwe uwitwa Simbizi wa Semavumba arangira habaye imyidogo partout ku ma réseaux sociaux banyivye irya jiri ntiyaribyo jiri yahengamye vyagenze uku bisubira uku mugabo ndakubwiye yuko iri higanwa nariteguriye ikintu bita amategeko kandi yemewe oye amategeko yatumye higanwa twarisanguye na Gucci turarabana haje amategeko uravyumva ibi ndabikubwira n'ibintu nakoze ugatwe kiwanje narateguye amategeko atumye higanwa riba rinini higanwa rivugisha abantu ama gushika kandi nihiganwa hari nzagera finale ata muntu numwe yazi uza gutsinda wariwe confirm iryo higanwa mu Burundi nigiyari bigere riba aho n'umuririmbyi ariko arahiganwa yari umva n'umuririmbyi yari ifitiye confidence avuga ati ya modoka ni gwanje wenyene hari nzagera finale afise ubwoba avuga ati je ngo mamara marire ngaha kiri kubavuga ngo hari n'igihe yaguma agira confidence atakora video ariko harageze n'igihe uwo rero no bitare yo Simbizi wande Wasemavumba kandi rero ikintu kicangyohera nuko abaririmbyi bose biyandikisha bose kandi barasinya ama contrat yuko ihiganwa barigiyemo kandi je narakunze Dramati Dramati namusinyishije saa 6 z'ijoro yambwiye ati jewe n'ukuri uno mwaka sinakoze mugabo reka participe mu gushigikira c'est-à-dire kuba muri competition ntiyaje nk'uje gukompeta Dramati yaje nko gushigikira gusa uhejeje kuvuga yuko abaririmbyi bose bari bihangange Satbi ntiyandikishije kwereka atiyandikije yaratinye bose nta muririmbyi numwe umuririmbyi nka Bifesi wewe Bifesi yarambwije ukuri ati je nta higanwa urimo no jam reka tumaze tukiri kuri Satbi kwanza mugabo rero urumva nkumva yarambwije uko yambwiye ati nukuri kw'Imana jewe bana simbone indirimbo nojeramwe urumva undi mbe ninde buje Satbi twaramurondeye aratinye gute ushobora kuvuga yuko kandi naco yarafise amashuri bazi ko no bari buraya yarafise amaturne kandi umunsi wa concert yagomba kuba hari ariko vuga ico ivyo byose mugabo no yaratinye Satbi kirisese yaratinye kirisese yarazimye aza kuyishira man uribuka ibintu yishuye Star Boy yuko gukwiza umuriyoni ku ndirimbo oya kibazo umuriyoni mvuze no musi indirimbo ziri muri circulation zirazwe none komisa ko yavuyemo
ntiyarimwo dance comme ça mbwa ya peti nibigeze bapostinga no munsi nomwe mbwa ndibaza nk'ubu ndibaza yuko aho bari bicuza kuko iya ndirimbo niyo ndirimbo yonyene muri finale kandi ngo yahabwa yari gushobora guhangana na hani bobo rero urumva ingorane baraneglige amategeko ya muri demi finale amategeko muri demi finale yari 50% ziva kuri Superbat na 30% ziva iwabo rero kuri Superbat yego baragerageje kubaraba mugabo ku mbuga zabo na nakimwe bigeze bapost twara abarundi yose bajya kuri Instagram yabo ndaza kuri TikTok ndabona n'ikintu na kimwe kandi bari bafise abantu benshi bakorera n'ama challenge kandi burya jewe ndibuka ntikibasinyisha ama contrat je muri je nabona mengo muri finale ko azosigara hahangana komsamwe na ahani kandi bavuga yuko no mu Rwanda bari kubatora jewe bari kure gutoga iyo bashaka hose no basha no muri Thailand jewe icyo nari nkeneye niki nari nkeneye urumva ikintu nyamukuru jewe ndi mu brand promoter promotinga logo ya Superbat promotinga izina rya Superbat concept ya kino gintu kwari kugira iya logo yabo n'izina ryabo rivugwe n'abantu bafise porte nini niyo ari objectif ya mbere rero je nategeza kuyumvira ikintu cyose gishoboka gituma logo ya Superbat iboneka ku bantu batara muri Superbat kandi ico kintu nagikoze kugira n'andi ma entreprise abonera akarorero yuko izi mbuga twebwe dukoresha dufise aho twobageza